Abarundi nka bose barazi Rwagasore. Uretse ko ishusho yiwe iri ku noti zibiri y'ijana n'ibihumbi 10, Rwagasore ni izina ryigishwa mu mashuri. Ivyibutso vy'uwiguze ukwikukira ku Burundi ubisanga mu ntara zose z'igihugu. Ni mu gihe hari n'inyubakwa hamwe n'amabarabara bimwitirirwa. Ikibazo duca twibaza ni ubwo ni bose bazi ivyiyumviro shingiro vya politike yiwe. Rwagasore yashaka ko Burundi butwarwa gute inyuma yo kwikukira. Uyu munsi hahimbaje imyaka 63 iheze uwo muganwa yaharaniye kwikukira ku Burundi agandaguwe. Vyabaye itariki 13 z'ukwicumi mu 61. Reka tugaruke ku vyaranze politike yiwe. Niyo nkuru nyamukuru y'uno munsi. Amahoro neza, ni David, nizere ko meze neza. Ubwa mbere umugano atari umugani, Rwagasore rwi yarifuza impinduka ariko agatwara ibintu mwituze. Jean-Marie Ngendahayo inararibonye muri kahise ku Burundi atubwira ko ari cyo kintu Rwagasore yaratandukaniyeko n'abandi bariko baraharanira ukwikukira mu bindi bihugu. Aho twovuga nka Kwame Nkrumah wo muri Ghana, Patrice Lumumba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Gamal Nasser muri Egypte. Abo baharanira kuvavanura Burundu n'abakoroni. Ngendahayo yabwiye ikinyamakuru Iwacu ko Rwagasore atigeze ashira isoni ku bakoroni b'Ababirigi naho bamufashe nabi. We yagumye ashaka ko bokorana ngo yabona ko biri mu inyungu ku mpande zose. Mwo kwibaza muti none yatwara ibintu mwituze kandi tuzi ko yashaka kwikukira vyihuse, Ababirigi bashaka ko twoba turarindira. Rwagasore wenyene ubwiwe hari ijambo yashikirije mu Rwanda imbere y'umugwi ujejwe korosha urudandazwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, Chambre de Commerce Rwanda-Burundi mu 1960. Yavuze ko yashaka kwikukira vyihuse kugira kuri gipfungu mu bijanye n'intwaro, mu ntumbero yuko ikintu kimwe cose kigira uwo kibazwa. Ico gihe ngo Ababirigi barangwa no kwihindukiza mu ijambo. Mu vyaboneka baremera ko Burundi bwikukira vyihuse, ariko mu kinyegero bashigikiye umugwi w'abanyepolitike bafite ivyiyumviro vyo kubangira mu kwikukira. Ubwa kabiri, Rwagasore yararaje ishinga no kunywanisha Abarundi. Asher Niyonizigiye, umuhinga mu vy'uburongozi bubereye, ngo aravye icuka ca politike cari gihari, Rwagasore amaze gutsinda yari gushobora guhonywanga abo batumva ibintu kumwe, ariko ntavyo yakoze. Amatora y'abashinga amateka yaranzwe n'impande zibiri. Rumwe rwa UPRONA rushigikiye kwikukira vyihuse na Front Commun urunani rw'imigambwe igiwe imbere na PDC yari ishigikiye ko kwikukira kuba kurabangiriye. Amatora ya mbere y'amakomine yari yabaye agifunzwe. Umugambwe wiwe ubwira ko uranayatsindwa. Ico gihe rero amatora y'abashinga amateka yo mu 1961 yo yari yabaye Rwagasore ari hakiri kugwa, aho yari afungiwe icamaso i Bururi. Amaze gutsinda Rwagasore yagize ati uwutsinze n'uwutsinzwe bose n'Abarundi basa, basangiye igihugu n'umwami, naho batari mu mugambwe umwe igihugu kirabakeneye bose. Ubwa gatatu ku bijanye n'ubwoko yagira ati nta Murundi wo guhohoterwa. Mu ijambo yashikirije mu 1960, Rwagasore yagize ati abanyagihugu bose bategerezwa kugira uburenganzira bumwe n'ivyo bategerejwe bimwe. We yabona ko ubutungane bwategerezwa gukorera bose butaravya amoko. Ati ubutungane butegerezwa kwigenga ku butegetsi nyobozi, pouvoir exécutif, butebutse imanza kandi ntibuhengame. Ikigira kane nuko Rwagasore yari umurongozi yitaho ivy'ubutunzi. Ibijanye n'amakoperative niwe yabitanguje mu Burundi. Yavuga ko abanyagihugu bagiye hamwe bakiteza imbere biciye mu makoperative, igihugu cari kuronka uko cihagararako mu vy'ubutunzi inyuma y'igenda ry'Ababirigi. Nico gituma mu 1957 yashinze urunani rw'amakoperative araheza rubera umurongozi. Yari asanzwe atwara na Coopérative des consommateurs et commerçants du Rwanda-Burundi, nayo yari yashinzwe mu 1955. Aho hose Rwagasore yashaka ko amakoperative y'Abarundi ahiganwa ku rwego rumwe n'imangazini z'abanyamahanga. Jean-Marie Ngendahayo ati
n'igihe Rwagasore yaja gushikiriza umurongo wiwe wa politike imbere ya Chambre de Commerce Rwanda Burundi mu 1960 hari mu ntumbero yo gutumirira abagwizatunga gushira imitahe yabo mu Burundi. Rwagasore yari yaramaze gutahura ko Burundi buzokubakwa nabanye n'imigambi. Ubwa gatanu ariko bwa nyuma Rwagasore yari yashize Imana imbere. Twarabibabwiye mu misi iheze ku itariki 15 Myandagaro 1961 umuganwa Rwagasore ari kumwe na Petero Ngendandumwe bafashe urugendo baje Mugera guhereza Burundi Imana biciye kuri Bikira Mariya. Hari mu gihe Burundi bwari bugiye kwikukira, abo bategetsi bakabona ko ari gihe kidasanzwe. Barabonye ko hashobora kwaduka indiyane, baca bashima kuragiza Burundi Bikira Mariya umugabekazi w'amahoro. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Kenya izorungika abasirikare 600 mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Haiti. Igihe President William Ruto yagenderwa n'umushikiranganje wa mbere wa Haiti Gary Conille muri indwi iheze, yashikirije ko ibikorwa vyo kwitegurira ubwo butumwa bizoba vyarangiye mu kwezi kumwe. Ibihugu 10 nivyo vyemeje ko bizorungika ingabo muri Haiti, aho haherukira inama ya bose yishira hamwe mpuzamakungu ONU. Umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burundi nawe yaremeje yuko hamwe vyokenerwa u Burundi nabwo bworungika ingabo mu butumwa bwo kugarukana umutekano muri Haiti. Kuwa gatandatu heze, kaminuza ya mbere y'abigenga mu Burundi, Université de Ngozi, yarahimbaje imyaka 25 imaze itanguye ibikorwa. Mu birori vyabereye Ngozi, iyo kaminuza yarerekanye uruhara yagize mu guha amahirwe yo kwiga kaminuza abanyeshuri batari bake, cane abakomoka mu gihugu hagati badafise uburyo bwo kumanuka kwiga i Bujumbura. Hari igitabo ciswe 25 ans de guerre comme à la guerre. Muri ico gitabo iyo kaminuza yarashize ahabona kandi uruhara yagize mu gutsimbataza amahoro mu kibano. Kaminuza y'Ingozi yatanguye Burundi buri mu bihe vy'intambara. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje zosubirejo.